Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Pasika isigaje iminsi 6, Yezu aja i Betaniya. Lazaro yari yazuye mu bapfuye niho yaba. Aho rero baramufungurira. Marita yarahereza, nawe Lazaro yari umwe mu bari ku meza. Mariya afata ingero y'utuvuta tumoga neza kandi tw'ikiguzi kinini, adusiga ibirenge vya Yezu, abihanaguza imishatsi yiwe. Inzu yose yuzura akamotera kutwo tuvuta. Ariko Yuda Iskarioti, umwe aza kumugura, niko kuvuga ati, ayo mavuta ni kuki batayaguze amadenariyo 300 ngo bayatabaza boro? Ntiyavuga cyo kuko ababaya boro, ariko nuko yari umwivyi. Bisubiye niwe yatwara isaho akiba ivyo bayishiramwo. Yezu rero ati, mureke, ayo mavuta yayabikiye umunsi nzohambwa. Aboro muzokwamana, ariko jeho ntimuzomporana. Ishengero ryinshi ryumvise ko Yezu ariho yarari. Baraza rero, ntibazanwa no kuraba Yezu gusa, bazanwa kandi no kuraba Lazaro yari yazutse mu bapfuye. Abakuru b'abasaserdoti niko kuja inama ngo bice na Lazaro nyene, kuko benshi mu Bayahudi bavavanuye nabo bakemera Yezu ku bwa Lazaro. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Ijambo ry'Imana uyu munsi, ikambera amajambo y'Imana yo muri iyi minsi, azoza aradufasha kumva ingene umusuku w'Imana ameze. Kandi uwo musuku w'Imana si uwundi, ko umuntu ashobora kwibaza ati, nivyo ngaha Isaya yavuga nde? Isaya yaravugana cyane cyane igihugu c'Imana, ariko kandi uwo musuku nuwo wese yitwararika vy'ukuri kugerageza kugendera ubutungane bw'Imana, nubwo adashoka abishika ko vyose 100%, ariko akumva ko umwitwarariko w'umutima wiwe no gushaka kwiwe n'ubuzima bwiwe koba ukurangura ikintu gitunganye imbere y'Imana, koba kandi no kwitunganya. Ukwitunganya, ukwicyorora ntibigarukira gusa kuri bijya tuza kwirega tukabwigwa amajambo adukura kw'ivyaha, canke tugahamagara amaraso ya Yezu akatwuhagira ivyaha. Ariko burya ibikorwa bikozwe vy'ikigongwe vyo gutunganya no kwitunganya, hari ahantu bidukora bikadutunganya. Nkuko nibibi burya dukora biraducafuza, biratwonona muri twebwe, nubwo kumbure abantu bato babimenya. Ukamenya ingene ubacamwo, ukamenya ingene ubisigura, ukamenya ingene ubigira, hari ahantu bidasigurika, hamwe nyene hari ukuri k'ubuzima. Umusuku w'Imana ni wewe, kandi twumvise ingene umukama agira ati, jewe umukama narakwihamagariye mu butunganye, ndagufata ukuboko ndakwiremera. Aya majambo turumva ingene yibukiriza wa munsi turonka ibatisimo, Imana ikagira iti, uri umwananje, uyu munsi nakwibarutse. Ngira ngo kumbure benshi mwariko murarondera uyo musuku gusa muri bari y'abahanuzi ba Isaya. Mu gihugu c'Imana Israeli hariho umusuku, kandi igihugu c'Imana, igihugu c'abumva ko vy'ukuri bariho kugira ngo bahagarare mu ngingo itunganye y'Imana, kandi bashobore gutuma abandi ubutumwa bwose dukora buza bukurikira ingingo, nako buza bukurikira buduhindura
abasuku, abasavyi b'Imana, abasavyi b'Imana, abasuku b'umukama barondera ko abantu bomenya ingingo y'Imana maze igahumura abari mu ruhumyi rw'isi, kandi bama bibaza ko ari bo bahabona. Sinzi murabona yuko n'umuntu yaborewe agenda aratinzira agwa mu kinogo, umuvyuye avyuka yihagarara kati ndahabona ntaho ubona kuko warugiye kurara mu ikanivo kubera akaboregwe k'inzoga. Nama mbona umuntu aborewe inzoga nk'umuntu aborewe n'ivyisi, akibaza ko ahabona mugabo atazi neza ko ivyo afise ntibishobora kumumurikira ngo bimushikane mu buzima budahera. Ngo bimushikane mu buzima budahera. Umwe umusuku w'Imana akabuyo afasha abandi kubohoka. Mwumvise ingene agira ati narakwitoreye kugira ngo ubere umuca makungu umuri impumyi. Umuri impumyi z'abo bantu bibaza yuko umenga bahabona, bazi gucaracanganya bakarunda ibintu vy'ibientere ibintu ariko atabuntu burimwo. Tugere Kristo. Ndabasabira mwese gushishwa n'ibintu atabuntu burimwo. Mushishwe, mwumve yuko bitaryoshe ibintu atabuntu burimwo. Ibintu birimwo amacenga nivyo vyishe igihugu cacu, nivyo bituma igihugu cacu cibwira ngo cashize Imana imbere ariko kitariko gisukurira umukama, atangingo y'Imana gishaka. Iki gihe twinjiyemwo kidufashe twese uko tungana, aho Imana yaduteretse, aho tugeza, kumva ingene twoba basuku b'umukama. Abantu bose bashaka yuko babita abakozi b'Imana, n'abapati bishika bavuze ngo muri abakozi b'Imana. Oya, gambere ntiturabakozi b'Imana. Si umukozi umenga ku buryo bw'uko iryo jambo rishobora guhenda babijamwo bakabona umenga hariho impembo direct bacabikura. Impembo irimo mugabo si y'ikishoka izubwo nyene. Hariho igihe usanga umenga dufashwe mu muzirikanyi, sinzi ko ari kubera kandi ingorane ducamwo, ubuzima buragoye, ukabona abantu bose n'ivy'Imana harageze igihe tubishiramwo amacenga. N'ubutumwa bwo mw'iparuwasi bwo mw'iradiyo ugashaka kubukinamwo amacenga kugira ngo ushikira ibi canke biriya, urundi bintu mugabo atabuntu burimwo bw'Imana. Tugere Kristo. Nagomba ndabagabishe, si ukubatera ubwoba mugabo niko bimeze. Iyo umuntu atanguye gufinata mu vy'Imana akagomba kubikinamwo utuntu, ndabizi ndabifisemwo bukuru, ndazi ingene ndabivumwe ndabicenga, hanyuma birengane kubw'inyungu yanje. Yuda kwaruko. Mugabo ukabona umengo uyu munsi birakunze, ejo birakunze, ntumenye ko ari ukwihangana k'umusuku w'Imana. Yezu akiri imbere y'Imana akagira ati mugirire ikigongwe, hajya ntatahura ivyo arimwo, ntatahura ivyo arimwo. N'uyu kandi nyene twumvise ngo ntayogora kuko arimwo mutima w'Imana, aruzuye mutima w'Imana, ntibikenewe ko ayogora. Hajya abantu b'uruyogoyogo rwa cane ni kimenyamenya c'uko indani bagaragara. Muze murabe ingunguru atamazi ituzuye amazi ukayikubitako ivuze ugwamo rwinshi, ariko iyo yuzuye amazi urayikubitaho kumenga nta nijwi risohoka kuko iruzuye. Ntayogora, ntatera urwamo, ntagenda ariyemera, ntagenda umenga ashaka kuba umu influencer vyanse bikunze. Oya, arazi ko ingingo irimwo yonyene irimwo ububasha bwo kwiyumvisha buke buke mu buzima bw'abantu. Ntahotora, ntagira ati jewe ngaha ni jewe, mu misi mikenya ashobora kukugira uku canke kuriya. Uyu munsi ukabona abantu batari mwingo y'Imana akemeza yuko yo kwica akakuriha kuko ahaza amahera, kuko ahaza ubukuru bw'igihe.
akakwereka yuko atacuri umusuku w'Imana, ahubwo ngo ntayogora, ntatera urwamo, ntagenda aratera induru mu mayira, ntahohosha umubingo wavunitse, arazi gukoca akamanuka, n'uwo bigora akaza aramufasha. Akaza aramufasha. Nta kintu kiryoshe nk'igihe wewe ushobora kuba uri mu bukuru bw'icuzi, mu bukuru bw'ubuhinga bw'icyo ufise, cyangwa mu bukuru bw'amategeko aho wateretswe, ukaba umuntu ashobora gutuma abo muri kumwe bose basanga waragiye urabakoca, waragiye urabaduza, bakisanga warabaye mu mantoro wabo. Atari ukubakuza gusa muri tekinisite y'ibintu, mugabo kumvisha uwo muntu akunda ubuzima bugenda buratera intambwe bugakura, dinamisme yo gukura. Atari umuntu umenga gusa akurindira ko amaresultat, mugabo atamenya kubanza kuguherekeza ngo ateragire ikigukuza vers les résultats. Uyo n'umusuku w'Imana, uyo n'umuntu azi ingingo isumbirije, kuko yumva ati resultat ya mbere si ikintu nkuyemwo amafaranga canke nkuyemwo iki, ahubwo n'ubuzima bwawe mbona bwakuze, bwashikiriye igihagararo ciza. Nubwo jewe vyamfashe kuruha, byamfashe ukamenga ndatakaje mbere n'umwanya w'ivyi wanje, mugabo ndazi ko wakuze, wateye intambwe. Ejo nawe urashobora gufasha uwundi gutera intambwe. Ninatirigana kandi n'intungane azokora gushika ubutungane bushinga imizi. Umusuku yihangana, umusuku yihangana. Uyu musuku tuca tumwumva muri Yezu Kristo. Muri Yezu Kristo ibi bishitse turumvise ari nje nawe muri indwi nyeranda iyi nyene natwe tubamwe. Mwumvise aka kajambo ngo ipasika isigaje iminsi 6. Semaine Sainte Yezu yarayibayemo. Hari benshi bibaza ngo ni ibintu Eklezia iremeye ntanyigaterekaho, ngo tweretse aho vyanditswe uyu munsi ho biranditswe. Pasika isigaje iminsi 6. Hasigaye iminsi mikenya ngo dushikire pasika mugabo yari pasika y'Abayahudi. Yezu yarabaye nk'ugomba gufatanya, ariko kadadafatanije pasika yiwe na pasika y'igihugu cya mbere cy'Imana. Mugabo arashaka kurema pasika nshasha mu rupfu n'izuka vyiwe. Mu rupfu n'izuka vyiwe. Ngo akihangana gose. Yezu arumva neza ibintu byose ingene biriko biripanga. Agiye kwa Bamarita na Bamariya, ariko nawe aritegura. Arafise abagenzi beza, nubwo nabo nyene badashoka batahura ibintu byose bimurindiriye. Ntibabitahura, mugabo baramufitiye umutima mwiza w'urukundo. Tugire Kristo. Kuba hafi y'undi nk'umuntu amugirira ubugwa neza, atari ukutahura vyose, atari ukumenga vyose biramukundiye, ahubwo ukamugirira ubugwa neza, aho womenga ibintu vyose biriko biramuruka. Kenshi uko tumeze abantu turi bakundukize, dukunda umwashika bose bagakunda bakiyumva mwari sympathique kuri bose, mugabo uriya wundi uri kuta umwanya wawe, wari kuburi kurirukana amafaranga. Nuko tumeze. Mugabo hariho abantu beza bazi kumva bati ngaha hariho ubuzima bw'Imana bwo guherekeza no kubogora no gushigikira. Muri ibi rero Yezu agiye kwinjiramwo, hazogera igihe bose ntibatahure n'abatumwa biwe. Uyu munsi mu nyigisho ndoramana bo twayisangiye, twazirikanye cyane ku itiro ry'abigishwa. Abashaka muraza gusubira kuyumviriza izindi saha canke baraza kwitanga ku magrupe ya Radio Maria. Ni bihe vyiza byo kwicara tuzirikane gose duca kubanditsi bose ingene batuyagiye iyi minsi 6 ya nyuma ya Yesu.
mugabanye kumara umwanya munini kwa Gerard mu maresitora, mu biyago, kuri WhatsApp, mugwiza umwanya. Abo kwa Gerard barampambarira, singomba kubahombesha n'amaresitora. Nimwashobora kuja mukazirikanira y'ibisomwa nta kibazo. Busigaye n'ibintu ngo vya breakfast prayer, abantu basenga bariko barajya abantu. Ariko cyane cyane twinjire iyi minsi tugire Kristo. Murambona abantu bose amapati ngira deliverance, ngirira liberation. Ngiye iminsi rero ya deliverance na liberation. Ngiye iminsi amashetani adashobora kuresista ko naho yobangana gute. Kuko twese umukama yaraducunguye kandi ashaka ko tuba libere, kubohogwa. Iyi minsi ni minsi yo kuza imbere ya Yezu umuzaniye vya bintu vyose wumva bigutuma utaba umusuku w'umukama bushitse, wumva umenga ingingo y'Imana ikuri kure, urayifuza mugabika kubakurika kunanira. Ni Yezu ashobora kwishikana mu buzima bwawe kubwo gupfa no kuzuka kwiwe. Iminsi myiza yo kuzana vya bintu vyose vyananiranye ubona umenga, kuko Yezu yaje kuducungura aho umuntu n'ubundi adashobora kwikura. Ni minsi yo kuza tugateramira hamwe na Yezu, tugateramira ubukiriro bwacu, tuve mu itiro ribi rya sekibi. Rijya tiro ry'abatumwa mwibaza ko ryari tiro ryo kuremerwa n'umunsi wari kurahera. Si ivyo gusa, umuntu arizirikanye ko ni itiro riri mu insiguro nyinshi, ariko turabonamwo kandi itiro rishobora kubamwo igikogwa c'umwansi. Adusinziriza nitumenye, nitubone Yezu ababara hafi yacu, nitubone umusavyi w'umukama igihugu cacu. Kuko Imana murazi ko mu bwuzure bwa kera yimenyesha ku gihugu, nubwo yimenyesha kandi umwumwe. Igihugu cacu kiriko kirasinzirira mu gupfa kigenda. Nubwo hari abantu bagira bati emeza ko abantu ibintu bigenda neza, si ukubaca umutima, ni ukugira ngo dukanguke, kugira ngo dukanguke. Ibimenyetso by'ubuzima bwa misi yose tubamwo ko bimeze neza, tukaguma duhana amashano ushaka tunayahanira no mu bintu vy'Imana, tukayahana abasuku b'umukama, abakozi b'Imana. Ivyo bintu ni vyiza. Ni igihe ciza rero cyuko ivyo vyose, iryo sakamburira ry'ibintu bituboshe, ivyaha vyatunaniye kuvamwo, guteramana na Yezu kugira ngo aturokore muri iryo tiro. Biratangaje ingene abatumwa basinzira. Sevire ko bari barushe, mugabo hari igihe uruka buri tiro. Igihe ufise nk'amadosi ya gutera amasusi, abantu mutarashikana imyaka 45 ntavyo mumenya. Komege mu wangu kumenga vyose nta kibazo. Maze kugira susi y'ubuzima bw'abandi bakuri ku bitugu. Bakuri ku bitugu. Hari abaca bavuga ngo pati we ngo nta mugore n'abana uriza ufise. Fise benshi n'abana benshi. Igihugu c'Imana cyose kiraha. Bivuga yuko nivyumvikana ingene nk'abo batumwa umukunzi wabo ariko aca gushika batakambira ati ingo muteramane na ndumva afise amaganya y'umuntu agomba gupfa. Nabo barisinzirira kabusingizi karyoshe. Kabusingizi karyoshe sans souci. Et pourtant tuzi yuko umuntu yafise susi komeye naho yo barushe gute na toritiro na toritiro. Muranca umeze gutyo uri kurarondeza inzira, uri kuriyumvira ngene uzobigira kugira ngo urondeze inyishu nziza imbere y'Imana. Hari abantu mu buritiro atari uko mugira trop de soucis, mugabo kubera urukundo. Kandi uko kuburitiro harimwo
harimo impera y'Imana, harimo ikintu gitunganye cy'Imana, atari uko tubasabira ko mwobura itiro kubera urukundo. Nohe n'abandi bakundana mu by'isi niho bariba ngo wandaje itiro, isi burirazwa no kugira neza. Isi burirazwa no kugira uti igihugu gitora inzira, ubuzima bwa naka busubire bunagabirane, agije muri resilience, asubire kuba umuntu witeka ashobora guseruka, abantu bakaninahaza Imana, abantu bagashimira Imana. Yezu ari muri iyo susi bw'abandi bagasinzira. Ni itiro ridasanzwe turabaho dusinziye mu buzima bwacu. Ni ryose tubona rishobora kuba ariko rirakoresha Yuda ntiyumve neza. Ku munsi wa kangahe tuzokumva ingene mugurisha agacaja kwiyahura. Mugabo si ibintu vyamushika, Yohana bayaratubwira ati bijya vyashikiye Yuda. Si ibintu vyamuguye ko giturumbuka, ibintu bikomakomeye biza kutwica, si ibintu bitugwaho giturumbuka, ni ibintu tubamwo. Uko birekerana, uko wibaza yuko umenga wabaye imwe ngo Yuda agaseruka nk'umuntu umenga arakunda Imana. Ayo mafaranga ayo mavuta iyo bayagurisha barasesaguye. Iyi susi, uru rukundo, iki kibabagwe uyu mufasoni Mariya agiriye Yezu, akiraba, hariho abakiraba hejuru n'abandi bakirabamwo hirya. Yuda akakirabamwo hirya, agira ati hariho udufaranga nari kuhakura, reka nkoresha ivy'Imana, reka nje mu gikorane kwa president, hari ikintu nza kuhakura, reka nje mu misa, reka nje gukora ubutumwa, reka nsabe akazi hariya bavuga ivy'Imana, ndazi ingene nzo kwinjirayo. Ukabandanya gutyo uhakwa guheza nabi nka Yuda. Imana irihangana kuko ntizimya urumuri rukiyengera, ntivuna umubingo, nako ntihohosha umubingo wavunitse, ikaguha umwanya wose ugaca baza ngo nukuhabona, naho nukwihangana kw'Imana. Pay attention. Ugasamara, ubuzima burashobora kukugarirako nk'uwiyahuye. Reka gufyinatisha izina ry'Imana, reka gufyinatisha ubutumwa bw'Imana, reka gufyinatisha ibintu vya Radio Maria, reka gufyinatisha izina ry'Imana. Mudusabire twebwe tubikoreramwe iminsi yose, ntibihindukire ivyo tuzimiriramwo. Nta kintu kibabaje nko kubona umuntu atakariye aho yokiriye. C'est terriblement triste. Mugabo nibiza biraza, ugasanga ubuntu bw'Imana ntiwamenye kubuzirikana nk'ubuntu bw'Imana, wabwibonyemo nk'uko umengura umuhinga, ndabona ndakomeye, mu Kirundi ngo niwakomereka. Dusamukama kugira ngo ibi bihe bidukanyemwo akantu kose ko gusanga dushobora kuba no mu vy'Imana turiko turayiyorobeka ko. Imana ikatwihanganira, dusaba ingabirano yo guprofita ukwihangana kw'Imana ngo twigarure, tube abasukubo b'Umukama. Twari kuraba n'abandi, mugabo tubandanye iyi minsi yose tuze turazirikana, dufatiye kuri Yezu, dufatiye kuri bajya bose bavugwa, dufatiye kubiriko biraba, kugira ngo umwe wese yumve ico Yezu amwongoreye. Ni wisanga hari ahantu ushobora gusanga waraguye hafi ya Yezu ariko arababara, ntiwabimenya, umenga urasinziriye. Ejo hari ijambo ryiza twumvise. Petero aheje kwihakana Yezu, ngo Yezu niwe ruka, Musa niwe bitubwira muri izo njiri, ngo arahindukira ngo bahuza amaso. Petero acarumva ibintu yakoze. Ntarinza kumubwira ati saya nakubwiye we ni parara hera babinagushinda. Oya, rogaro gusa, bahuza amaso. Ya rogari ya Yezu yuzuye ukutwumvisha ibintu ariko atagomba kubidutsindisha.
le regard doux ya Jésus iyo yiravye vy'ukuri wibona mu kuri ariko ukumva akanyamuneza ko kuza kwiterera mu minwe y'Imana. Ijya regard Petero yemeye guhuza na Yesu niyo yatumye Petero atiyahura. Yuda iyo yemera akagaruka agahuza amaso na Yesu nta nkeka ntiyari kwiyahura. Twame twitwararika kugaruka tugahuza amaso na Yesu ngo twoye kwiyahurira mu magara make yacu n'ibibi tubamwo. Amen.